Hoyo once again, reka ndakuramutse nizere yuko umeze neza. Ati niwajyatura inshuti yanje bizahera ubikoze. Amagambo ya Mr Champagne yariko aratera ubwoba abantu benshi, naho benshi bamandanya bagaragaza berekana yuko peut-être ari za kike ziwe zo kuma réseaux sociaux. Inshuti yanje, nimba uzi yuko wewe uri umuntu mushasha kuri no channel canke uri kuraraba ino video, ndagusabe ugire subscribe kugira winjire mu muryango wa Sulesindimu official, uzaza wironkera ubusesanguzi buhambaye bukomeye bukabije bwa Buja Flava. Wugure rero ku gakengeri kugira uzobora umuntu wa mbere wironkera update. Uno munsi ntwaye ubusesanguzi, ndakuzaniye yamwe mu majambo ya Mr Champagne, aho byagaragaye yuko yateye ubwoba, yateye umuhagararo kuri réseaux sociaux, mu gihe yemeza neza yuko nimba Kajala koko afise umugambi wo kuja kuvugana na Harmonize, muno musaza ati azoca yiyahura. Kajala na kuita mara tatu, na kuomba usiendi kutanana na ule kijana please, kwa si muogopi chante jina yake, usiendi kutanana na Harmonize na kuomba Kajala please. Umeona gisi amekukosea heshima, umeona gisi amekuzalalisha. Kukosea heshima, alitukosea heshima sisi wote, sio wewe mwenyewe, sana sana mie. Usioni sana alikuwa anafanya akilewa anaandika vya kuandika. Sana mimi ilikuwa inaniumiza, mngesikia tu kama nilikufa. Sasa Kajala, na kuomba ukienda kutana na Harmonize tu, nikiona video uko na Harmonize na kunywa sumu, na nikikunywa sumu Kajala nikikufa, itakuwa ni juu yako. Please, na kuomba, kama kuna bei alikupatia, bei alihaidi atakupatia, niambie. Niko tayari mie kuuzisha lupango ya baba yangu, mimi nibifanye hivi vitu, lakini usikutane na Harmonize, na kuomba. Urumva yuko ari kintu gikomeye, urumva yuko ari ibintu biteye agahinda kandi biteye ubwoba. Yo bikora on sait jamais, canke ntabikore yobara makike. Ariko reka ngaruke ku kintu kimwe. Uravyibuka neza mu mezi ashize nuko Mr Champagne yaragize kiki, yaragize base ikomeye muri kano karere kwa Kajala Masanja, aho yagaragaye yabonetse arira kanshi yemeza yuko amufitiye urukundo. Ariko birarangira tumubona Kajala aza mu gihugu cy'u Burundi. Akajala ariko ntiyigeze yemanga canke yemera yuko amukunda Mr Champagne, bica bigaragara yuko bari nk'abagenzi. Ariko mu nyuma yaho uravyibuka haca haza umwigeme Kelina wo mu gihugu cy'u Burundi, aho Mr Champagne yerekanye yuko amukunda, haraza n'amafoto barerekana yuko bari kumwe. Uno munsi rero Mr Champagne ku video yashize ku mugaragaro abicishije ku mbuga ziwe, yerekana neza yuko afise umubabaro. Ugiye kumuraba mojo ziwe uremera, urabibona neza yuko agaragara yuko ari mu mubabaro. Yemeza yuko ikintu cyose Kajala Masanja yoshaka yofuma agenda kugurisha parcelle ya se wiwe. None iyo parcelle Mr Champagne utagurishije bien avant, uno munsi ugiye kwigurisha kubera uzokwiyahura kubera iki? Ariko Kelina kuri commentaire y'ubu butumwa na video, wewe yagize ati, yerekanye mojos yo kurira, acavuga ati bonne chance. Rukundo rwari ruhari, nta rukundo bari bafitaniye, nta rukundo oya namba rwari ruhari hagati ya Kelina na Mr Champagne. Vivyo byo bien sûr que oui, biragaragara. Nimba ufise umukunzi uno munsi akakubwira yuko jewe ni wakora kijya kintu kanaka nzokwiyahura, ukabona avuga ati nta kundi bikore canke bonne chance, seke nta rukundo agufitiye. Kelina kwanza uwo reka ndamukure muri liste. Ariko tugaruke kwa Mr Champagne. Mr Champagne nshuti yanje, Mr Champagne
reka kuzana amakiki. Jewe kwibyo wanje ndashaka kuvuga yuko ari kiki mugabo bikaba ari vyo. Ariko ugiye kuraba mu commentaire y'abantu bose banditse urabona neza yuko raba neza ama commentaire ndayagushiriye ngaha kuri ekra imbere yawe, urabona neza yuko abantu bose nta numwe abifata nk'umuseriye, nta numwe abifata yuko ari ikintu koko cy'ukuri uno musaza ashobora gukora. Reka turindire turabizi yuko urukundo ni probleme, urukundo ni hatari, arashobora kubikora canke ntabikore. Ariko wewe utaronsa amahigwe yo kugira icyo bivuze muri commentaire, wewe wibaza yuko eske Mr Champagne vyoshika koko akiyahura? Kubwawe ubona yuko yo hava abikora canke na mabeze yiwe niyashika akabikora uno munsi tuzovyifatamwo gute? Ibyo ni bibazo jewe nibaza, nawe ushobora kucibaza ati niyashika akabikora, kuko uriko raraba kuri video urabona yuko ari sincere, urabona yuko ari déterminé yuko bikora. On sait jamais, peut-être Kajala ashobora kuba yaragize akantu kwa Mr Champagne. Mr Champagne araryoherwa ibari akamizwe n'ingoma. On sait jamais. Yes, no ubusesanguzi bwanje bwandimu. Reka ndagushimire kubona wewe uri mu bantu uri kuranyereka yuko uri kumwe na update, uri kumwe n'ibiriko biravugwangwa muri Buja Flava. Jewe ku bwanje ndakubwire yuko wamaze kugira subscribe, merci beaucoup. Ndabikwemereye yuko zohora ndaguha ibiganiro ubusesanguzi. Ariko ndagusabe encore, nimba waragize subscribe uzurandika muri commentaire, kuko ni wandika muri commentaire bica bisaba yuko YouTube ibona yuko iki kiganiro, ibiganiro vyacu ari nkenegwa, ari très important, ikacibaha abandi bantu kugira nabo nyene bironkere ubusesanguzi. Merci beaucoup wagize subscribe. Ikindi kiganiro rero kiraje.